sogokuru igibambe inyogokuru igibambe usibye gusa aribaruka karera ibibondo araribatagize uwindu arigisha arabura arategeka araserukira igihugu ndabahaye ikaze rero mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nashaka twiyagire kuri ibi bintu byo mu karere kacu, Kaguta na Kagame, amadega n'amayangura yabo, ngo umupaka bawuguruye. Hanyuma tuze kuvugana ukuntu mu Burundi ubu tuvugana ariho bemeye yuko ngo atabasirikare bafise ngo mu Burundi atabasirikare bafise muri Kongo. Kandi haheze iminsi hafi kwezi kose abantu bavuga ngo abasirikare b'abarundi muri Kongo, Uburundi bukaba bwari bwaracecetse. Tubisesengure navyo rero tubirabe. Rero nkuko mubimenyereye, je nama mvuga yuko abanyepolitiki ari abantu bagoye cyane kumenya, imigambi yabo usanga igoye, kandi utaravye neza ushobora kuhasiga ubuzima kubera uba uriko uragwana intambara utazi ingura bashigikiye. Mwarabonye ku banyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abarundi bamwe muribuka uwo bita Bene, musaza wa ni muramuna Rwigara, musaza wa Adeline Rwigara, Adeline Rwigara, nari ngiye kuvuga ngo Diane Rwigara, Diane n'umukobwa wabo. Mwarabonye yuko yapfuye urupfu rw'akayoberere, Uganda ikaharahira kitamufise, abandi ati Kayumba Nyamwasa aziyo urupfu rwa Bene, abandi ati Kagame azi urupfu rwa Bene. Bose bibagahwejeje, habura ifatiro, habura umuntu umwe avuga ati vyagenze uko. Ariko Bene urupfu rwiwe ruri hagati y'aba bagabo batatu, bose bararuzi. Ico gusa Bene maze kubona, again nguma ndabibutsa hano ubusesenguzi bw'iwanje, kuri jewe ikintu Bene atarazi, ntiyarazi diri iri hagati y'aba bagabo batatu. Ntiyarazi diri iri hagati y'aba bagabo batatu. Bene azoba yazize ko yaba yaragiye muri Kongo kubura amabanga yanyegejwe. Aba bagabo batatu hari amabanga menshi abera muri Kongo Nyamwasa adashobora kubwira RNC, hari n'abayandi mabanga menshi Kagame atashobora kubwira n'abamwegereye muri FPR. Mugabo murabizi neza yuko ku vy'ukuri ibibera muri Kongo ni hagati y'aba bantu, kandi bose babizi na nyimwe. Kugurura imipaka rero niki? Abanyarwanda benshi bishimye ngo umupaka wuguruwe. Umupaka ntiwari wugawe kubera abanyarwanda canke abagande, kandi umupaka ntiwuguruwe kubera abanyarwanda canke abagande. Imipaka yari yugawe kubera induru zari hagati ya Kagame na Kaguta ku mabuye y'agaciro biba muri Kongo. Kagame akaba ari wadandaza agakuramo amahera menshi, akaba ari wafasha abakoloni transportation n'ibindi. Hanyuma diri Museveni yari yarasinye bari kumwe na Kagame akayihindura mu mpisho. Nivyo vyarashavuje Museveni. Mwibuke cagihe bafata vya imodoka vyinshi bakabigumya bikaba breaking news. Vyari ivyo bintu bapfa transportation y'amabuye y'agaciro. Ubwo rero kuba yuguruwe, imipaka yuguruwe, imipaka yuguruwe kugira ngo uwo mugwi ukorera muri Kongo wa Kaguta abesha ngo nabamugwanya, ariko mwese munazi yuko atarabamugwanya ku vy'ukuri n'abagwanyi ba Kaguta. Kuko ntiwovuga ngo hariho umugwi ushobora kukugwanya ukamara imyaka irenga mu 30 ku butegetsi, atana rimwe uwo mugwi wigera ugutera, atana rimwe uwo mugwi urasaba ibiganiro. Nta opposition nimwe yokumva yuko yoba mwishamba itera igihugu yinyegejemwo idatera wewe bagwanya, ntibishoboka. Uriya mugwi rero nimba ni ADF nimba ninde, uriya mugwi ni wa Kaguta. M23 nayo murazi kari ya Kagame. Ubu rero babuguruye inzira kugira ngo baronke iyo biruka baja, guko mu Burundi mwarumvise yuko mu Burundi bariko baravuga ngo bafise ubwo bariko bazohava baja bukagufata ibirindiro mu Burundi, ariko babonye yuko bagiye Burundi bazogaragara n'ingoga. Ubu rero bahisemwe babugurura inzira bose bihute kuja mu Rwanda, binyegeze mu Rwanda, abandi bazoca babandanya baja kunyegeza muri Uganda. Iriya migwi iriko iragwana M23 n'uwo wundi wa Kaguta
barundi kazi namwe banyarwanda kazi abanyapolitike bareke kudukina bareke kuduhenda bareke kutugira ibijuju mwese murazi ko ari yaba bagabo ni imigwi yo kukingira ari amakampani y'abakoroni biba hariya kubakingira kugira ngo bagire transportation transportation y'ibidandazwa vyabaye mabuye y'agaciro baba bivye bayatware mu mutekano ntangere ntabwo ari umugwi ugwanya Kagame M23 ntigwanya Kagame ADF ntigwanya Kaguta n'imigwi yabo bashizeho kugira baze barayikoresha gutera intambara muri kariya karere. Ikibabaje nuko nk'ivyo iyo babivuze abanyagihugu basanzwe baravyemera bakavuga ngo nivyo ariko imipaka ntiyugururiwebo imipaka ni Kagame na Kaguta bayuguruye kugira ngo abantu babo batumye kuja muri Kongo ntibahave bahura n'ibibazo ni muncamake ni protection ni protection kandi ndazi neza yuko impera n'impera izo ntambara ziheze bazobasubizayo bigenda uko nuko bibameze abanyapolitike n'abantu babi ariko ibikayumba Kagame na Kaguta bose ndazi yuko babizinanyimwo 100% kandi bose babishigikiye uko biriko biragenda. Rero burya baravye ati nitwabareka bakiruka bakinyegeza mu Burundi Uburundi buhava bubahiga butwicira abantu kuko Uburundi kuvyukuri iriya leta ni leta mvyeyi leta nkozi nkuko yavyivugiye ntabwo itahura yuko bariya canke barabitahura mugabo bakabirenza amaso yuko bariya iyo ADF niyo M23 ko ari Kagame na Kaguta ari migwi ya Kagame na Kaguta. Iyo karavango M23 ngo ni y'abarundi nububeshi M23 99 barigize n'abantu bavukiye Burundi aribo babo banyarwanda bakuriye Burundi bifatikanije n'abanyarwanda n'abanyamurenge bifatikanije n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abanyamurenge banyarwanda guko abo bantu batatu mnazi bose ko bose ari bamwe nta murundi numwe yohagarara avugisha ukuri ngo jewe ngo ndumurundi pire sokuru na sokuruza na sokuruza ibisokuru bine bitanu byose ngo turabarundi mu ncamake ko turi abarundi kama ngo nitwe ngo M23 nububeshi ubwo rero aba bagabo babiri Kaguta na Kagame barafise ikintu twita akagaye gadasanzwe abanyarwanda ngo nagasuzuguro kugaya abandi bantu bakababona kari bigugu bo bibaza yuko ivyo bahaye bakina ngo ni politike ngo irengeje ngo yo kurundi gwego ngo abantu batabona nawe ntibamenye yuko n'umwana yavura ashobora kuyibona ashobora kubona ivyo bariko barakina kuvyukuri bariko bahubuguruye bahungisha iyo migwano yabo bari abantu babakorera babavane muri Kongo vyihuse bugurura imbibe bashobore kwinjira mu Rwanda binjire no muri Uganda n'ingoga binyegeze hanyuma mu minsi ntimubona ko bavuze ko bazokugura kuri 30 na zinga ngo niba ni 30 niba 31 ng'imipaka nagomba bamenyeshe yuko mu kwa kabiri hagati mu kwa kabiri muzoza mwumva ngo ingwano ngo yari muri Kongo ngo yahororojwe ngo abagwanyi ngo bose ngo bagiye ngo baheze niko muzoza mwumva je nije ndabibabwiye muzobikurikiza murabe ukwa kabiri uku kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2022 ntikuzohera mudaciye mwumva ngo intambara muri Kongo ngo zahagaze ngo vyaheze burundu kukubera iki abariko baragwana ari Kagame na Museveni bazoba bavanyeyo abo basirikare babo nashaka mbwira ugwaruka ntihagire ugwaruka ruhendwa Kagame n'umwasi w'amahoro Kaguta n'umwasi w'amahoro aba bantu ntibatwifuriza amahoro Kayumba nawe nyene nuko guko murabona yuko niyo yibere muri South Africa abandanya agiranira communication nabo mu mpisho kandi agiranira communication nabo mu mpisho ikibabaje nuko hari abantu bari muri iyo migambwe yabo nyene yabakayumba babibona mugabo ukumva umenga ngo rega hango riko politike ngwikinwa no politike y'ukuri ntabwo arubuswa uzanye gukina politike y'ubuswa nk'iyi y'abakoroni ntaho woshikana Afrika ntushobora kuvuga ngo wifuza kuba umupatriote ngo umuntu ngo asigasira amahoro mu karere ngo ukine politike y'ubuswa nk'iyi y'abakoroni rero aba bagabo batatu n'ukuri ndababwiza ukuri yuko ibiriko bibera mu karere aribo bariko barabikora baravyishimiye ariko birababaje reka rero ngaruke ku kibazo cy'u Burundi twiyumvira igituma batatubwiye hakiri kare Uburundi rero nabwo bugize buti twebwe nta basirikare twarungitse muri Kongo kugwanirayo ibi bintu ni negligence idasanzwe ukwezi kuri hafi kukwira abantu bagoma bavuga ngo hari abasirikare b'abarundi bari muri Kongo
abantu bajeje communication mu gihugu cy'u Burundi bahunamiriye mu biki batazi yuko muri kino gihe technology izi media ari ntuze ari confirmation ari deny and confirm confirm or deny iyo ibintu vyamaze guca aha kuri technology umunsi umwe 2 3 4 5 hafu kwezi bikaja mu za Google bikandikwa hafu kwezi yuko abarundi b'abasirikare bari muri Kongo ubu nyene nimba uwo muntu ajeje communication y'u Burundi yari yanyoye inzoga kiyamusinzirije hafi indwi zitatu ntawuzi ngo yaye ngo mu Burundi ngo nta basirikare dufise muri Kongo basha ubwo wirigura ry'amahera y'amataxi y'abanyagihugu ngo ujeje communication kuvugira igihugu utazi ibiriko biraba ku munsi byo ko ratangaza ku gihugu cawe uhengereye imisi harenze ngo nta basirikare mufite muri Kongo canke mukaba mwari mwagiyeyo yanjiye yapanya bakaba bari bagiyeyo kinyume na sheria guko murazi neza ibi bintu na ntuze yarabivuze jo ndi ku makuru avuga yuko ibibazo biri muri Kongo nawe ari karabikurikirana ari muri ivyo ni nawe atanga amategeko mu bisanzwe uyu Sleep Joe Biden president wa Amerika ubwo usanga barabwiwe bajeyo mugabo bajeyo mu nzira ya undercover bagenda binyegeje ugasanga n'abasirikare ba Tanzania bagiye binyegeje mugabo kubera abasirikare b'u Burundi n'abasirikare b'u Rwanda usanga bayaga burya abasirikare b'u Burundi harimo n'abasirikare b'u Burundi usanga bari hafu Burundi hafu Rwanda ugasanga barayaga nyene ati twe turahuku ugasanga message yasohotse uko bigaca bamenyekana ngo abasirikare b'u Burundi bariyo bitategerezwa kumenyekana ariko mu Burundi mureke gukinishwa n'aba bagabo babiri Kaguta na Kagame mureke kubabera injati nkuko mwamye kuva kera hose u Rwanda twarubereye injati kuva kera mureke kubaha umutwe ngo bajyane n'amatwi bareke kudukoresha nk'ibikoresho vyabo na Kagaye kuko Kaguta na Kagame nibo bantu babuje amahoro akarere ntushobora kubesha ngo Kagame niwe muntu mubi mu karere wirangagije Museveni mu ncamake uri umwasi wa East Africa ntunashobora no kuvuga ngo Kagame n'umuntu mubi wirengagije Kagame uburi umwasi wa East Africa abo bagabo babiri tukaya dushira ku inyongeza yabo ari Kayumba nawe mu minsi ndazi kazoba yabaye president abo bantu mu akarere ibiriko birakabamwo abariko barapfa barabazi kumva rero muhakana ngo nta bantu ngo bari ngo mu karere bingo banyu ngo bari hariya biratangaje kandi ku vy'ukuri vyari bimaze iminsi biriko biravugwa yuko ngo abasirikare b'u Burundi bariyo bari ibi bintu ni makosa ku gihugu cacu hanyuma nibutsa abanyarwanda kugururwa kw'imipaka ntabwo ari impuhwe za bihehe kuko muraza abanyarwanda bishwe leta y'u Rwanda niyo yugaye imipaka yongera yiyicira n'abantu bayo bagiye gusumira Uganda inzara igomba kubica ngo babaje kuhunahuna ngo barondera yiki mugabo barinamuye kubera business zabo bazitunganije mwibuka izi nyungu ni hagati ya Kagame na Kaguta si hagati y'abanyarwanda canke abaganda ibibazo byabo barabitunganije imipaka barayuguruye none mwe mwabuze se abanyu bazoba bazurira abana b'imfuvyi bagiye kubasubiza abavyeyi babo abanyapolitike n'abantu babi na cyane cyane ko bakina politike y'ubugesera bakina ibintu byo kwankanisha abanyagihugu no kubateranya bakina ibintu by'inyungu zabo n'inda zabo gusa n'imiryango yabo badakina ibintu biba bifitiye inyungu igihugu cyose abanyarwanda bapfuye bazira ubwo bugesera ngo ni imipaka yugawe ntibagira ingano ntibagira igiharuro mugabo n'abafunzwe mugabo no musaba abagabo babiri n'ubukunzi bw'inda bwabo n'imitima yabo mibi nka shetani bagiye hamwe basanga ivyo bapfa bakwiye kubitunganya umwami wabo Amerika arababwiye ati subiza hamwe ku bugufa tubaterera musubire mu bukenjagurire hamwe ubu baragiye hamwe basubira bakenjagura ubugufa bwabo ubwo buhera bakura mu makorota batitaye ku banyarwanda bishwe nta bagande tuzi babiri batatu bane baba barishwe na leta ya Uganda ngo nuko ngo barenze ngo umupaka guko abagande ntibashonje Kaguta naho yo kuyugarana mu gihugu iwe yobura amahera mugabo abanyagihugu ntibobura ivyo bagiye uko babandanya bari mabimbura ibibazo nabo bantu baba bafata ingingo ku giti cyabo bataravye abantu babo rero abanyarwandakazi mukerebuke cyane kugira ngo ubuzosubirira FPR azobe ari umuntu ku vy'ukuri atari muri izi ntambara atigeze aba mu ntambara za Havyarimana na FPR ataho basabasani urumva generation nshasha amaraso mashasha ku vy'ukuri atasano bafitaniye n'aba bantu babicanye
Ndashimira rero mwese mukora subscribe, ndashimira abatanga commentaire, ndashimira abakora sharing. Igitigiri kinyereka yuko demography y'ukuntu channel kirakura, abantu benshi b'abagabo nimwe mu nkurikira, ukabura umugabo nkurikira utarabwira umugore wawe ngo kora subscribe. Hilo ni kosa kabisa. Mukore subscribe mwese, mugire ibihe byiza, tuzosubira. Ciao nakagaruka.